Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Sangwe ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru mu Kirundi mushikirizwa ni radio FPA ijwi ry'abanyagihugu. Amakuru mu Kirundi yo kuri wa kane genekerezo rya 2023 Ruhuma mwaka w'ibihumbi 2023 ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umunyagihugu wo ku mutumba Mweya komine n'intara ya Kirundo yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri acumiswe imbugita. Uwo yaragize imisi ahigwa buhongo n'imbonerakure yagirizwa ko yoba ari umurozi. Idonido ni mu ntango zano makuru. Urongoye umugwi w'igihugu w'agateka kazina muntu aremanga ko mu mabohero yo mu Burundi hari bitigiri vy'umurengera imbere y'inama nshingamateka, ariko arashikiriza icegeranyo c'ivyo umugwi CNDH waranguye mu mwaka wa 2022. Sixte Vinyi ni muraba aremeza ko agateka k'abanyororo bamwe bamwe katubahirijwe. Muri aya makuru twabibateguriye. Abaharanira agateka kazina muntu babandanya biyamiriza ipfungwa rya bagenzi babo batanu. Murano makuru muraza gukurikira ivy'urunani bwo bashingwa manza baburanira abarundi bakorewe ivyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu Kavibe mu mfunyapfunya y'igifaransa ico babivuga ko. Izo zari zimwe mu ngingo nkuru nkuru, hari n'ayandi twabateguriye mu kanya inkuru imwe kwayo sangwe ikaze. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundira y'amakuru tuyahere mu gisata c'umutekano. Umunyagihugu wo ku mutumba Mweya ni muri komine n'intara ya Kirundo yarishwe ku muhaniwe ku munsi wa kabiri mwijoro acumiswe imbugita. Uwo munyagihugu akaba yishwe inyuma y'imisi mike, ariko arahigwa buhongo n'imigwi y'imbonerakure yo kuri uwo mutumba imwagiriza ko ari umurozi, ivyari vyatumye atabwa muri yompi. Idonido na Onesime Dushimagize. Uwo munyagihugu yishe mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri yitwa Misago Batazira Ndarujya wo mu gashimbiri ka Muramvya ku mutumba wa Mwenya. Nkuko bishikirizwa n'ababanyi biwe, uwo munyagihugu yagandaguwe nk'igihe cy'isaha 3 n'abantu bamutegereye agiye hanze kwiherera. Bamwe mu begereye nyakwigendera bavuga ko imbere yo kw'iryo barigwa yaramaze imisi atega ubwoba, yongera ko bagurwa n'umugwi w'imbonerakure wamagiriza ko ari umurozi. Akaba mbere yari yaranigeze gupfungwa ku itegeko ry'uwitwa Bukuru Pierre arongoye umutumba nyine wa Mweya amwagiriza ko yamubwiye ko azomuroga. Ico gihe nk'uko amakuru ava ku mutumba Mwenya vyemeza ngo muhisi Misago yariko waruka abanje gutanga amafaranga y'ihadabu angana n'ibihumbi 100 abona gusubira mu rugo. Isoko ryacu muri komine Kirundo rivuga ko nyakwigendera atakindi yazize atari umwisheko yuko yoba yari umurozi, kuko atakintu bari bwamufatane cemeza ko yaroga. Misago Pierre rero Batazira Ndarujya yari yubatse akaba asize abana. Gushika ubu bene gukora iryo bara ntibaramenyekana. Ku ruhande rw'abajeje intwaro akaba atamatohoza barakora ngo hamenyekane abagandaguye uwo munyagihugu. Onesime Dushimagize. Mu gisata c'agateka kazina muntu naho nkuko nemeje kubabwira mu ntango z'aya makuru, urunani rw'abashingwa manza baburanira abarundi bakorewe ivyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu Kavibe mu mfunyapfunya y'igifaransa ruratera ivyatsi ihagarikwa ridakurikije amategeko y'abaharanira agateka kazina muntu batanu riheruka kubera mu Burundi. Mwitangazo ryashizwe habona kuri uyu wa kane, ugo runani gwerekana ko iryo hagarikwa ari kindi kimenyetso c'uko ubwigenge bw'ubutungane bw'u Burundi buri kure nk'ukwezi. Kuri ivyo urunani Kavibe rusaba amakungu gushigikira abitura ubutungane mpuzamakungu. Josiane Muzaneza aratubwira ibikuru bikuru biri muri iryo tangazo. Ihagariko ry'abaharanira agateka kazina muntu aribo umushingwa manza Sonia Ndikumasabo, Maria Emirusabe, Odase Havyarimana, Silvani n'amahoro hamwe na Prosper Runyange ryerekana ko leta ya Varisito Ndayishimiye idashaka guhindura amakosa yakozwe mu bijanye n'agateka kazina muntu. Ivyo nivyo urunani rw'abashingwa manza baburanira abakorewe ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu mu Burundi
Kavibe mu mfunyapfunyo rwashikirije kuri uno wa kane aho bashingwa manza bavuga ko naho Varisito Ndayishimiye ashikiriza amajambo yerekana ko afite ivyifuzo vyiza bigaragara ko uwo mukuru w'igihugu ashaka kubandanya ibikorwa vy'uwo yasubiriye. Muri ico cegeranyo nyene urunani Kavibe rwerekana ko ifungwa ryabo baharanira hagati y'akazi na muntu ari ikindi kimenyetso cerekana ko abarongoye igihugu bamana ntaryo bivanga mu bijanye n'ubutungane mu gucira imanza abantu batarinze no kuburana. Kugurunani Kavibe iryo fungwa ryerekana kandi ko ata murundi numwe yoshira hagati mu ginyo ngo arakingiwe mu gihe abakozi b'urwego rw'iperereza bafise ubushobozi budasanzwe bwo guhagarika umuntu wari we wese bashaka kumufunga canke kumunyuruza. Abategetsi b'igihugu nabo bakabandanya babahezagira. Kukaba nkako urunani Kavibe rubona ko rwihweje amajambo yashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kubijanye n'ifungwa ryabo baharanira agateka kazi na muntu batanu ari nkaho uwo mutegetsi yabaciriye urubanza kandi bataraburana. Urunani Kavibe rumenyesha kandi ko ihagarikwa ryabo bantu riri mu rukurikirane rw'ayandi mabi y'ihonyangwa rigaragara ry'agateka n'uburenganzira ntayegayezwa bw'abanyagihugu. Ihonyanga ryama rikorwa rishigikiwe na leta irongowe na Varisito Ndayishimiye. Kuri izo mvo zose Kavibe isaba leta y'u Burundi kurekura abo baharanira agateka kazi na muntu bafunzwe ku karenganyo kandi hahonyanzwa amategeko aho kubandanya ihohoterwa ry'abantu. Urunani Kavibe ruhamagarira leta ya Ndayishimiye kwitaho nyabuna ibibazo by'inkoramutima bihanze igihugu. Mu gusozera abashingwa manza bahurikiye mu runani Kavibe basaba amakungu kubandanya aterera kugira ngo abaharanira agateka kazi na muntu bafunzwe bari kugwe. Abo bashingwa manza bahamagarira kandi amakungu kwifatanya n'abanyagihugu b'abarundi akabona ko ivyo leta y'u Burundi yirigwa iravuga yemeza ko ibijanye n'agateka kazi na muntu biriko biranaguka ari uruhendo gusa bitewe n'uko ibimenyetso vyose vyerekana ko ubutungane bwo mu Burundi budasa n'ubugiye kugira ubwigenge muri iyi minsi ya vuba. Kavibe ishishikariza amakungu gushigikira utwigoro tudasanzwe twabituye ubutungane mpuzamakungu. Tugukengurukire Josiane Muzaneza tukivuga ibijanye n'ifungwa rya batanu mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi ngo rije nk'ubutumwa ku bandi baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi ko kizira kugira ico bashikirije haba mwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu canke mu yandi mabi abera mu Burundi. Bishikirizwa n'icegera c'umukuru w'ishira hamwe riharanira ko habaho abarundi b'intungane mu Burundi RCP mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Gervais Nibigira asaba ko abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi batofatwa nk'abansi b'igihugu ahubwo bofatwa nk'abafasha leta. Asaba kandi ishirahamwe CNDH gukurikirana abo bantu kugira ngo baronke ubutungane bubereye. Ihagarikwa n'ipfungwa ry'abana batazira muntu Sonende ku masaba asanzwe mushingwa manza kongwa n'ishirahamwe ry'abafasoni bize by'amategeko Maria Imerusabe yasejwe kugwa muri iryo shirahamwe. Odasi Yavyimana arongoye ishirahamwe yanira amahoro n'iterambere ry'agatazira muntu mu Burundi. Silvana Inamahoro asanzwe ari umuyobozi w'ibikorwa muri iryo shirahamwe hamwe na Prosper Runyange arongoye umugambi ujejwe gutunganya amatongo muri iryo shirahamwe. Ni ibintu byajerekana yuko uyu munsi leta y'u Burundi kwa idashikiye ko hoba mwidegemvyo ubana yatazina muntu cyane cyane uravye nyine bafashwe ni mu bihe bafashemwe. Kimwe naco nuko umunsi biravye ari ubutumwa bwahawe abasanzwe bana yatazina mu Burundi aho babwira bati kirazira kuvuga kirazira gukora iki canke kiriya kugira ngo atazina mu Burundi gatera imbere. Kimwe naco kibaje nuko umunsi biravye abantu bagaritse mu gihe leta yabashanje batandukanye ndero zitandukanye bavuga yuko uyu munsi batazina mu Burundi gatera imbere bimeze neza. Rero dusaba yuko uyu munsi hoba ubwa mbere hoho irekugwa ryabo bantu batanu bafunzwe bakabandanya ari byo bagirizwa bishura ariko bidegemvye. Cyane n'isho ko dusaba yuko ubutungane bukuri bokwigenga bakaronswa abashingwa manza ashobora kubafasha mu gihe cyo kuburana hanyuma kandi bakarekugwa kubera tuzi yuko umuntu wese yama ari umwere mu gihe atashirwa urubanza. Kinasho ko dusaba yuko abahanazana mu Burundi batofatwa nk'abansi b'igihugu ariko bafasha kugira ngo habe iterambere yisanzuye ku rundi bose cyane cyane kugira ngo atari umuntu undi kubahirizwe. Hatasaba yuko kandi ubajejwe umugwi hanira atazina muntu w'igihugu wigenga ubufasha kugira ngo abantu bashobora kuronka uburenganzira bwabo. Turasaba kandi abanazazira muntu yuko batocika intege kandi ubandanya bafasha kugira ngo bagire icyo bashikiriza kugira ngo raba yuko abantu boronka mwidegemvyo. Tukivuga ibijanye n'agateka kazi na muntu urongo y'umugwi w'igihugu w'agateka kazi na muntu aremera ko mu mabohero yo mu Burundi igitigiri c'abafungwa ari umurengera kandi hamwe hamwe bafatwa nabi. Sixte Vinyi ni Muraba yaraye
abivugiye mu nama nshingamateka igihe yari kwashikiriza ivy'umugwi CNDH waranguye mu mwaka w'ibihumbi 2022. hamwe usanga ari hato cyane ugereranije n'igitigiri c'abafungiwemo, ahandi naho haba abafunzwe benshi mu busho bwo mu makomine biturutse ku kubura uburyo bwo kubunguruza mu makomisariya y'intara. Hari naho abafunzwe bidoga ko bashobora kumara umunsi wose badashizwe hanze ngo bace ku kazuba. Utuzu twa sugumwe tumeze nabi kandi turagoye no gushikira. Mbere hari n'ibituro by'abapolisi bitagira ahabereye gufungira abanyororo bagize amakosa. Ku bafungwa 96 twasanze hari 25 batanditswe ku munsi mu gitabo c'abanyororo. 71 nabo ntitwabonye ico bagirizwa kugira bashigwe mu gasho. Umugwi CNDH wasanze hari abana batarashikana imyaka yo gufungwa bamara iminsi myinshi umwopeje canke parake itarabarekura, bikaba binyuranywe n'iyubahirizwa ry'ingingo y'amajana 287 y'igitabo c'amategeko y'itohoza n'iburanishwa ry'imanza z'ivyaha. Abana 86 harimwo abakobwa 13 bararekuwe babisabiwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe abateyazinamura. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 umugwi CNDH waronse ibirego by'abantu babiri bafashwe bunyamaswa n'uwundi umwe yaborejwe igufa. Duca tubishikiriza abashikiriza amanza, none ubu amadosiye y'ivyaha yaruguruwe muri parake zibifitiye ububasha. Abantu 6 harimo abagore 2 bigaragara yuko bagwaye mu mutwe nibo twasanze mu busho bw'Ibuganda, Ibururi, Mugina, Ruhororo na Mpanda. Igihe cyose twabona abantu nk'abo umugwi CNDH waca ubasabira kurekurwa. Kubwa 60 Vinyini Muraba hari n'abafunzwe hadakurikijwe amategeko. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 umugwi CNDH warabonye ko hariho abanyororo bagumijwe mu munyororo kandi barejejwe, abandi nabo barahejeje umunyororo baciri. CNDH yarabavugiye harashobora gufungurwa abashika 10 mw'ibohero rya Bururi n'abandi 7 mw'ibohero rya Rutana, abandi ni mw'ibohero ry'Igitega aho abanyororo 3 bafunguye by'agateganyo. Ikindi nuko kwigerekerezo rya 9 Nyakanga 2022 umugwi CNDH wandikiye umushikiranganji w'ubutungane umushikiriza urutonde rw'abanyororo 41 bahejeje imyaka bakatiwe canke bejejwe kandi atawabungururije. Urundi rutonde rw'amadosiye 57 yarashikirijwe umukuru wa sentare Ntahinyuzwa kugira ngo bayakure mu nzira. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa akaba yarishuye ko bariko barabikurikirana. Urongoye umugwi CNDH 60 Vinyini Muraba avuga kandi ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 imigambwe yaranguye ibikorwa vyayo mu mwidegemvyo. Muri rusangi mu gisata ca politike ibintu vyifashe neza, haba hagati mu gihugu canke ku mugabane w'akarere na mpuzamakungu. Mu gushira mu ngiro uburenganzira bw'abene igihugu mu vya politike, imigambwe irakora ukuri kwamye kandi yaratunganije ibikorwa vyayo n'amanama ku banywanyi mu gihugu cose. Imigambwe myinshi iremewe n'ibwirizwa shingiro mu ngingo yayo ya 75. Tukivuga ibijanye n'agateka kazina muntu nyene, ikibazo c'ubukene bw'ibifungurwa mu mabohero ni kibazo gikomeye inzego zose z'igihugu zategerezwa kwitaho, bivugwa na Didas Kiganahe.
uwo yahoze ari umushikiranganje w'ubutungane anatomora ko iki kibazo kiraba ubwa mbere na mbere umushikiranganje w'ubutungane ajejwe gutunganya ibijanye n'amabohero harimwo n'ibiraba ivyo gufungura mu gihe n'uburyo buba bukeshe niwe ategerezwa gusaba ko bwongerezwa. Didas Kiganahe yahoze ari umushikiranganje w'ubutungane. Umushikiranganje w'ubutungane niwe ategerejwe kurondera amahera akenewe kugira ashobore kugaburira abanyororo bose bo mu Burundi. Ivyo rero abigira mu gusigurira umushikiranganje w'ikigega ca leta amahera akeneye kugira umunyororo wese azashobore gufungura. Birashika yuko umushikiranganje w'ikigega amubwira yuko ayo mahera adashobora kuboneka. Muri ico gihe umushikiranganje w'ubutungane ategerejwe guca ashikira inzego zo hejuru nk'umukuru w'igihugu kugira musigurire nawe amufashe kumvica umushikiranganje w'ikigega ca leta kwayo mahera akenewe ategerezwa kuboneka. Iyo bishitse rero ikibazo kikavyuka hagati y'umwaka, umushikiranganje w'ubutungane ategerezwa kwitura umukuru w'igihugu kugira musigurire ngo bakore kuri ka gasata bita le budget des imprévus, babika kugira ngo habaye ingorane zishika mu gihugu hagati y'umwaka bikoreko kugira ngo inzego zibandanye zikora. Icya kabiri, umushikiranganje w'ubutungane niwe amategeko aho ububasha bwo kurekura abanyororo bamaze icya kane bafunzwe. Ivyo ni ibintu bihambaye bishobora kugabanya iminwa yo kugaburira mu mabohero. Mugabo ikibazo aho kiri nuko kuva umunsi umunyororo akwije icya kane gushika no munsi iyo dosiye yiwe izoshikira ministre haba heheze imyaka n'imyaka. Didas Kiganahe ahamagarira leta gushiraho umugwi ujejwe gusuzuma abageze kurekugwa bakama barekugwa bidatevye, gutyo abakenera kugaburirwa ntibasubire kuba umurengera. N'ubunyene tumukurikire. Nico gituma twifuza yuko hojaho umugwi mu rwego rwo hejuru urongowe n'umucamanza cyangwa umushikirizamanza wo muri Parquet General de la République, hakajamwo cyane cyane abantu bari muri Commission Nationale y'agateka kazina muntu narya ma association y'agateka kazina muntu kugira ngo abo bantu baje baraca mu minyororo yose yo mu Burundi bashikire abantu bashikanye icyakane cy'umunyororo bagire dosiye yabo ningoga babishikirize ministre wa justice naheze asingira abo bantu baveyo iminwa yo kugaburira igabanuke mu minyororo. Ivyo ni ibintu bihambaye byoshobora gutuma abantu bari mu minyororo bagabanuka. Icya gatatu, umushikiranganje w'ubutungane yoca asaba iyo komisiyo igaheza ikaraba abantu bose bahejeje iminyororo bari baraciriwe bakiri mu minyororo. Narumvise yuko bakiri benshi kwabo bantu boca babakurayo. Ivyo ni ibintu bihambaye kubera yuko Burundi bwarasinye amasezerano mpuzamakungu avuga yuko igihugu cemeye kugwanya ingingo zose zihohotera abantu. Iyo rero wanse kugaburira umunyororo ukavuga uti ryama hariya mugabo ntaco nzoguhurya, uko niko kumuhohotera gusumba ibindi bintu. Ni bimwe bita la torture ou le traitement inhumain ou dégradant. Ivyo rero Uburundi bwogerageza kuvyirinda kandi birashoboka. Umushikiranganje w'ubutungane afise uruhara runini, mugabo n'umukuru w'igihugu arafise ububasha bukomeye kubera niwe ashobora gutanga ya ngingo yo kugirira ikigongwe abantu bakiri mu mwanya wo kurangura umunyororo baciriwe, bimwe bita les mesures de grâce. Inama nshingamateka irafise uruhara kuko itegerezwa kubaza umushikiranganje w'ubutungane ingingo ariko arafata kugira ngo ico kibazo gitore inyishu, ikongera igashobora gufasha umushikiranganje w'ubutungane kumvisha umushikiranganje w'ikigega ca leta yuko umushikiranganje w'ubutungane akeneye amahera kugira ngo agaburire abanyororo
bo mu Burundi bose. Aha twokwibutsa ko abanyororo mu Burundi barenga ibihumbi 12, amabohero nayo yagenewe kwakira abantu ibihumbi 4,330. Muri abo banyororo barenga ibihumbi 12 rero abarenga ibihumbi 6,300 ntibaracibwa imanza bapfunzwe vy'agateganyo. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye. Mu gisata c'intwaro umukuru w'inama nshingamateka yarakwiye kwerekana ivy'igihugu c'u Burundi gishora mu makungu imbere yo kwemeza ko ifaranga ry'igihugu risumba agaciro ayandi iyo mu karere. Ivyo bivugwa n'umunyepolitike arongoye ishami rimwe ry'umugambwe Iprona ritemewe na leta. Tasien Sibomana amenyesha ko bidasaba ko umurundi aba yarize amashuri menshi kugira abone ingene ifaranga ry'igihugu litagifise agaciro, vyongeye n'amaraporo ya leta aravyemeza. Umuntu aba mu Burundi nawe yoba mu Burundi atiyaminuje mbandare kubutwara urwego nka rurya kw'inama nshingamateka, iyo mvugo nibaza batoyivuga. Ico ni cambere novuga. Igituma atawoyivuga nuko kugira ngo ifaranga rigira agaciro kanini ntibiva ku muzungu canke ku murundi canke ku wundi munyamahanga wari we wese arikunda canke atarikunda, biva ku bindi bintu birabwa mu banonosoye ivy'ubutunzi. Mbega iryo faranga ry'iwacu ryokomera gusumba yo muri aka mu karere duherereyemwo kubera iki? Mbega ni twebwe dushorera hanze ibidandazwa vyinshi? Ni twebwe atavyo hanze tugura vyinjira mu gihugu? Ni twebwe twimbura vyinshi gusumba abandi? Ico nto kwibagira nuko leta nyene mu maraporo iheruka gusohora yavuze ko ibintu vy'Uburundi vyaduze gushika ku bitero birenga 26 kw'ijana, ivyo bita mu gifaransa inflation. Bisigura rero ko ivyo 26 kw'ijana bisohoka mu maraporo ya leta bishobora kuba binarenga kuri twebwe tubibonera hafi. Nico gituma iyo mvugo nibaza ko ahubwo abamenyeshamakuru mwobaza urya mukuru w'inama nshingamateka icayimutumye n'ivyo afatirako kugira ngo avuge koko kw'ifaranga ry'Uburundi risumbya inguvu n'agaciro amafaranga yo mu bihugu dusangiye umuryango canke duhana imbibe, na cane cane akavuga ko ritukwa n'abazungu. Hari ibindi vyinshi baraba kandi nibaza ko iryo faranga ryacu ridakwije canke Uburundi tudakwije kugira ngo ifaranga ryacu rikomere. Ikindi novuga nuko hari ibihugu bigira intumbero yuko bagabanura agaciro k'ifaranga ryabo kugira ngo ibidandazwa vyabo bishobore gusohoka. No kuvuga baza kurangura ibidandazwa vy'ico gihugu babirangure vyoroshe bitabazimba. None gatwoba ari iyo ntumbero twafashe kandi tudafise n'ivyo dushora hanze vyinshi. Isigura ko rero iyo mvugo ata murundi yaciye ku ntebe y'ishuri yo kwemera ko hari aho ifatiye. Nibaza yuko ahubwo mwomubaza neza aho wewe yakuye ivyotuma avuga kuri yavuze. Uwo arongoye ishami rimwe ry'umugambwe Iprona abona ko imvugo y'umukuru w'inama nshingamateka ari iyo gushaka kuryoshajyosha abanyagihugu kuko batacizeye umugambwe CNDD-FDD bitumwe n'umwiheburo w'ubuzima babayemwo. Ibihushane vy'iyo mvugo niwe biribonekeza, savye ubukene Barundi tubayemo, savye ubukene bw'amafaranga y'agaciro nk'amadolari n'amayero, tukaraba rero ibiciro ingene vyaduze, vyabaye ivyo turangurira hanze kubera ubwo bukene bw'amafaranga y'agaciro bakoresha mu kurangura hanze, tukaraba n'ivyo twahora twirimira ari ibiharagi, ari umuceri, ari ibindi vyose, iyo utabibuze cyaraduze gushika bimwe birenga n'100%. None we wumva abanyagihugu barazi ko bashonje, barazi ko bidoga, barazi neza ko atacizere kinini bagifise mu mugambi uri ku butegetsi canke mu butegetsi bwawo. Ico rero mu kuvuga iyo mvugo no kugomba henda Barundi yibaze ko bosubiza icizere, bosubira bakizigira uko bitari ubu ubutegetsi arimwo mu babuhagarariye kw'isonga n'umugambwe witwa CNDD-FDD. Intumbero si yindi no kugira ngo hahenda Abarundi bitwe ko atari twe dukenye twenyene, atari twebwe tubigowe twenyene,
iminsi yose urazi ko baba bavuga ngo ni iby'abakoloni ni iby'abandi aho kwemanga ngo bavuge bati ingorane ziriho reka twige ingene tuzitorera umuti. Iyo mvugo rero ni iy'uruhendo, ni iyo gusinziriza abarundi kugira ngo aho kuguma baduza agashavu canke batucizere muri ubwo butegetsi arabe ingene yobahenda. Mugabo nibaza ko ubu bigoye guhenda umurundi ati ko yahora agura ikiro c'ibiharagi 1,500 bakigura 4,000 n'agahe, yahora agura ikiro c'umuceri 1,500 akagura 4,000. Biragoye ingene umusigurira ko ifaranga ryacu rihagaze neza gusumba ayandi mafaranga. Mu gisata c'imibano naho bamwe mu banyagihugu bo mu ntara zo mu bumanuko bw'igihugu bavuganye na RPA bamenyesha ko hibonekeza ahiwabo ikena ry'isukari mu bice bimwe bimwe, aho iboneka naho ku bwabo banyagihugu igiciro cemewe n'amategeko nticubahirizwa na bamwe mu badandaza. Eloge Divin Remesha mwidonido. Mu ntara za Makamba, Bururi na Rumonge abanyagihugu bo mu bice bimwe bimwe bavuga ko ikena ry'isukari rimaze iminsi ryasubiriye kwibonekeza. Nko muri Makamba bamwe mu banyagihugu mu makomine ya Kayogoro, Nyanza-Lac na Mabanda bamenyesha ko isukari itaboneka ahariho hose, ko kandi igiciro cyashizwe ku mafaranga ari hagati y'2,800 n'ibihumbi 3. Mabanda ariko ico giciro ngo kirashobora no kurenga bivanye n'ukungene umudandaza yaronse iyo sukari. Amabutike amwe ahantu nyine aho yifitira niho ushaka kuyironka kuri twamisi, naho ugiye kugura ku baranguye ucuvuga twamisi. No ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge isukari naho nyene ntiriko iraboneka neza mu bice vyose. Kuri centre Rumonge isukari nta kibazo ku giciro ca 2,500, ariko ugiye ahandi mu tundi dusagara usanga isukari itagurwa kumwe. Hari aho isanga kuri 3, kuri 3,500, kuri 2,700, 2,800. Muri Bururi naho bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru bavuga ko abadandaza berekana ko bubahiriza ibiciro, ariko ugasanga nabo batanga isukari idakwiye. Abadandaza batinya yuko abafite intwaro n'umutekano bahanasha nk'abakozi araho ikiro ari 2,500 mugabo ikiro kidakwiye, usanga y'umufunaro 2,500. Umudandaza nawe arashaka kugira ati ugenda guha ikiro gikwiye 3,000 ku kiro kuko nayironse n'ibigoranye kandi ku murere iri hejuru. Abo banyagihugu bo mu ntara zo mu bumanuko bw'u Burundi basaba leta kugira ico ikoze kugira ngo isukari yongere iboneke hose kandi ku giciro cemewe n'amategeko. Eloge Divin Remesha. Mu guhereza no makuru dusimbire mwikambi abarundi bahungiyemwo iri mu gihugu kibanyi ca Kongo. Abarundi bahungiye mwikambi y'impunzi irusenda barageramiwe n'ibinyabwoya vyateye mu mazu cane cane muri site ya Rurinda. Bamwe mu mpunzi bakaba batanguye guti zabo baja kwaka indaro aho ivyo binyabwoya bitarashika. Iyi nkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko. Muri iyo kambi y'impunzi y'Irusenda impunzi zimenyesha ko zatewe n'ibinyabwoya kubu atawugitora agatiro kuko babisanga mu mazu barimwo. Ababa muri site y'Irurinda akaba aribo cane cane babangamiwe n'ivyo binyabwoya. Imiryango imwe imwe muri izo mpunzi z'abarundi ikaba yatanguye guta inzu yabamwo kubera ivyo binyabwoya, nk'uko umwe muri abo barundi bahungiye muri iyo kambi avyigana. Ino mu Rurinda hari ikibazo cadutse, ikibazo cy'ibinyabwoya. Ibinyabwoya biratejeje abantu benshi, abantu ntibaryama ntibagisinzira kubera ibyo binyabwoya bifite muri Tanzanke. Hariho n'umuryango umaze kumuka inzu bagiye kuba mu yindi nzu kubera icyo kibazo cy'ibyo binyabwoya. Abo barundi baba muri iyo kambi y'impunzi y'Irusenda mu gihugu ca Kongo y'intwara rusangi basaba bashimitse abagira neza hamwe n'ishirahamwe HCR kubagarukirako mu kubaronsa imiti yica ivyo binyabwoya bitarakwiragira imihana yose igize iyo kambi. Emmanuel Niyungeko urakenuye. Ni no kuri yo nkuru yawe duce duhereza ko amakuru mu Kirundi twari twabateguriye yo kuri uyu wa kane genekezo rya 2023 Ruhuma umwaka wa 2023. Shimire cyane bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije kuyatororokanya, nibagiye abari mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese twari duteramanye ndabakengurukiye. Marie-Ange Irakoze nije twari kumwe kuri miko ndabikebanuye giraho muba mwubahwe na gahwana.